Mwaramutse no munsi nk'abaja marketing turi ngaha turiko tubereka produit nshasha nuko mwari kumwe n'uwujejwe marketing Willy Irankunda turiko dushira ku soko produit ya Kibonobono. Ni isabune yo kumesura, ni isabune nziza cyane. Uno munsi twabazaniye hampande ya bimwe twahora tubahereza inyuma y'ifu twari tumaze iminsi turiko turabaha. Uno munsi twashiye tubashiramwo agasabune ko kumesura muri ya ntumbero yo kubandanya tugira ico dukoze, muri ya ntumbero yo kubandanya twitunganiriza imigambi. Nuko iyi ni isabune rero novuga irimwo akabirya. Ni isabune umuntu ariko arayikoresha aheza akamererwa neza mu ntoki, impuzu zigasha zikamera neza zikaremba, nawe nyene uri kayikoresha kumva yuko ariko akoresha produit yateguranwe novuga ubwitonzi. Mwa ya migambi y'urukurikirane rwa company Kibonobono ntiduhengeshanya kubandanya tubaha bishasha. Isabune rero uno munsi iri ku soko, turiko dusha mu gisagara ca Bujumbura tubereka ino sabune twongera tuyidandaza. Igitangaje rero nukuntu ino sabune novuga izimbutse, nico kintu gitangaje. Uribaza ati none bigenda gute company iduhe isabune nziza nk'iyiraho ku mahera ibihumbi indwi? Ni mwayantumbere rero yo kugira ngo turonke umurundi aguwe neza, turonke umurundi ahaze, umurundi amerewe neza. Niyo mpamvu rero ibintu vyacu mutazigira mubibona bizimvye, ahubwo ho tugerageza gukora kugira ngo umuntu wese ashikirwe, umurundi wese agire ubushobozi bwo kugura. Ntihagire bimwe ngo ni vyabanaka gusa, ahubwo ho umurundi wese ashikirwe na bimwe mu bikorwa vyacu. Nuko akamo rero noheza ngatera mwebwe ducako ku masoko, ku mabiro turiko ducamwo, ku magare turiko ducamwo, aho ku maresitora, aho mu magaraje, kuko nabwiye ko turiko dukora ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Iyi sabune ni muyigure, hanyuma kandi mwongere muze, imiryango iruguruye. Ego ico noheza rero nkabibutsa, uriko ukoresha iyi sabune ari naco kiriko gituma iriko ikundwa cane kw'isoko, ari naco gituma ino sabune iriko irahurumbirwa cane. Iyi sabune ntibisaba yuko ukoresha quantité nini, aka karumyo konyene karahagije ku mpuzu zitari nke. Ni ukuvuga ukoresha quantité nkeya ukamesura vyinshi, ukoresha quantité nkeya ugasanga bisa neza ari vyinshi. Niyo mpamvu rero ino sabune iriko irakundwa cane, niyo mpamvu ino sabune iriko irahurumbirwa gusumba izo twari dusanzwe dufise kw'isoko. Ego rero nobahanura yuko uyiguze aka karumye niko giheza agakoresha mu nk'urugero bivanye n'impuzu afise. Iyi nta allergie itera. Iyi ni ya sabune uri kuyikoresha wumva noneho uvuga ati naguze isabune koko. Uraheze ukavuga ati iyi company ya Kibonobono iraheze ikaduhereza ibintu bimeze neza, iriko iraduha ibintu bimeze neza. Noneho nuko reka rero norangiza ndabatera akamo ndababwira yuko ubwa mbere imiryango iruguruye kugira ngo muzane imitahe yanyu mu bikorwa vyano masabune. Imiryango iruguruye kugira ngo muze mube abanywanyi ba company yacu. Nongahamagarira kandi ugwaruka ntirurere amaboko, ntibareke kuza kugira ngo dukorere hamwe, kuko ndakunda kubivuga, iyo umuntu ariko yiruka wenyene nivyo
aranyaruka mugabo mwirushe muri benshi mushika kure. Uko gushika kure rero tuze dukorere hamwe. Ndatangara iyo ndiko ndabona baza kudandaza amaproduit yandi ma company babadandariza gusa atamitahe baba bafisemwo. Sinoreka kubabwira rero ko rero ino produit nkuko nenatanguye ndabivuga igurwa amafaranga 7,000. Iyi ni isabune yo kumesura igurwa amafaranga 7,000. Murumva yuko nkuko nabivuze ubwa mbere ni isabune izimbutse kandi ari nyinshi ikora neza cyane. Eko ni company rero kibonobono iriko iraduhereza ibi vyose, si ibi gusa akataraza karahinda. Murakoze cyane. Nyuma ya kamera naho turi kumwe na Zombie abikora neza cyane, Imana imuhezagire.